Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV ni Arida kuri micro turi kumwe n'umutumire wacu reka tumakanya aturamutse anatwidondore. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Je nitwa mazina yanje nitwa NDUWIMANA Catherine, nkaba ndumumama yubatse afise abana 4 n'umugabo umwe. Hama ndakijijwe, nkunda Yesu, yangiriye neza, yampaye agakiza, ndashima Imana. Bega Catherine, mushobora kudushingira intahe gatoya ku rugendo rwanyu rw'agakiza? Ndashima Imana kuko yongeye kuma kano kanya kugira mvuge urugendo rwanje rw'agakiza, ingene namenyaniye na Yesu, aho Yesu yasanze, n'urugendo nagiye ngirana nawe gushika uyu munsi na Yesu. Jewe nari naragize bonovyita navyaye hataragera, ariko rero muri uko kuvyara kwanje hataragera nari mfise imyaka 16. Ni ibintu vyabaye nyene, ivyo bintu biba ko uyu mugabo ntitwari bwabane, ariko nari nkiri umunyeshuri. Hama turahura, duhuye bisa naho amfashe ku nguvu, hama kuko ntitwigeze dukundana. Hama muri uko kutigera gukundana ni vya bindi vy'abana bakiri bari muri adolescence. Ndibuka ko papa wacu yapfuye ari turi bato, adusigira mama n'imfura yacu, mu grand sœur wacu niwe yatureze, kuko igihe papa apfa mu grand sœur niwe yaciye abandanya turaba, yagiriye amahirwe papa apfa ahejeje amashuri acaronka akazi, hama araturera atureze. Rero yama afise ubwoba bw'uko we agiye kurera abana b'abakobwa, ari umukobwa na mama kandi akaba ari umudamu, akumva umengo biramugoye, akibaza ati mbega aba bana bizogenda gute ko papa apfuye, abana ari bato bizogenda gute? Rero ayama afise ubwo bwoba bwo kumva ko yama turaba atuba hafi, yaragira uko ashoboye kose kuduha ico umutima wacu wifuza kugira, ntazogire iyo esheke mu buzima yuko papa yapfuye abana ari bato, akumva umengo akuza abana gushika aho bazogera mu bigero bakubaka urwabo abasohoye neza. Ariko rero ayo mahirwe je nayo nigize ngira, kuko ndibuka grande vacances igeze yaca andungika ahantu nka ku mugenzi we yarafise aga studio kugira ngumeho abone ko hari hose ariyo security yanje. Rero umunsi umwe yari yananancungishije n'uyo mudamu twakorana, yari umufemere, aramuncungisha ambwira ati ndaguhaye umutoyi wawe umucungu murabe neza. Rero amuncungishije uyo mudamu nyene, umugabo wanje turi kumwe uyu munsi niwe yaciye acako, aramubwira ati kajya gakobwa ndagakunze biki, kuko mje ntavyo nari bwagire, narumva ubwoba kuko nakuze muhira numva batubuza ibintu nk'ivyo, ariko ntari nze kuja muri vyinshi kuko intaye yanje ni ndende kubera umwanya ari muto. Mu nyuma rero nsanga umugabo yamfashe ngwa muri ico caha c'ubusambanyi, nsanga nasamye inda, camvyara umwana w'umuhungu. Naho nyene kugira ndamuvyare ntivyari vyoroshe, muhira baragerageje ukuntu bambwira ndayikuremo iyo nda, biranka, ndabankira pe, ariko ntazi igituma ndabankiye nanje, kandi sinavuga ngo nanka kwikuramo kuko uwo mugabo ndamukunda cyangwa iki, ntitwigeze dukundana, sinzi impamvu. Ariko nyene umwana aravuka, avutse mba muri ubwo buzima ndabandanya. Ariko mbyaye narabwiye Imana, ndabwira Imana sinkeneye, sinari bwakira, mbwira Imana ndabarira ati nta wundi mugabo nkeneye wo kuzovanga abana, uyu mugabo nyene tuvyaranye bari wazombera umugabo, abari kintu mvuze uko. Hama kumbe ca kindi mvuze kumbe nyene namaze gushiraho nyene isezerano imbere y'Imana. Hama haragera ko muhira baciye bambuza ko nsubirana nawe, nsubira kwiga, ndiga. Mu nyuma nyene asubira kuza turabana,
ariko tubana tutarakora mariage muhira kameme nari inkuze baravuga ati urakuze ubu nugende turabana nawe tubanye nawe ariko nyene tubana mu bintu bitari biciye mu mategeko ariko ndibuka ko muri 2000 umuhungu wanje w'imfura namuvyaye muri 1990 hama mu nyuma tuza kubana predisa mvyara uwundi mwana w'umukobwa muri 2002 nukuvuga ko uwo mwana wa mbere w'umuhungu yakwirikiwe haheze 10 ans ego yakwirikiwe haheze 10 ans kuko naciye nsubira kwiga no muhira bari bavyanse kumbana n'uyo mugabo ego umugabo ntiyigeze agira ama tentative yo gushaka guhakana umwana nyuma yo kugufata ku ngufu bo mu bwa mbere yarambariye ubwiwe ngo ngende ndayikuremo iyonda arambwira ati yikuremo iyonda kuko jewe nta buzima afise bwo kubana nawe yikuremo iyonda komsa n'ingene muhira bariko barakubwira ko ikuramo nuyikuremo wanashaka mama we mutoyi ngo tujane kuri presserje kuyikuramo ariko je ndamwankira hama ndamwankiye sinzi nanje igituma sinari bwakizwe sinzi igituma nanje namwankiye ndavyara umwana arakura arakundwa muhira cyane kuko ndibuka ko muhira ava ntaravyara nsubiye inyuma gato baragize kuko grand sœur wanje yari yambwiye ati reka ndakurihira amashuri ugende kwiga Nairobi uje muri Nairobi bayigukuremo iyonda uce bandanya wige ico gihe ndavyanka rero baca baragira ibintu vyose vyotuma mbabara ndibuka indifise 7 mois baranyirukanye muhira banyirukanye hari mwijoro iryo joro nari nshwanye na petite sœur wanje hamashwanye na petite sœur wanje urabona umukobwa yatwaye ndi wabo nta jambo abagira ubwo nyene mukuru wanje carahaza aravuga ngo fa muri ino nzu nugende hari saa 5 z'ijoro twaba mu Kamenge ndibuka ko naciye ngenda kwa mama wanje mukuru mu Cibitoke mama wanje mukuru yaba mu kazi chambrette akazu kabi yarakenye yari umukene mwako gashambrette yajyama ku bitanda sinzi ko mubizi ibitanda by'ibiti yarashize ikirago yarafise umwana umwe w'umukobwa abandi bari barasohotse hama acarambwira ati ngwino tujyame ngaje sinokwirukana uravyumva ko narajyama kuri ico gitanda cimba cibiti kiri kwikirago mu gitondo navyuka imbavu zinjya mfise inda ndakuriwe nyine ivyo byose muhira bari babikoze kugira mbabare bambabaze ariko nyene nanje ndihangana kuko nabona nivyo nahemukiye umuryango nta kundi ifoko nemera ibiriko birambe nkurikiza ivyo nakoze ndibuka hageze ko mvyara mama wanje mukuru yarahamagaye mama aramubwira ati ariko kabisa uyu mwana vyarira ahantu aho rero niho umugabo yaraza kandaba ngaho ntiyigeze ayihakana gusa we yarambwira ngo ayikuremo kuko yarakira umusore ashushe yumva atari hataragira ko arongora akumva ko ntiharagera ico nyorohereza nayikuremo iyonda ariko nanje ndabananira uko hagira ko mvyara rero niho nagiye kuvyara mvuye kuyo mama wanje mukuru nja mu bitaro ndavyara ariko ndakubwiye ko umunsi navyaye wabaye nk'igihe Yesu avuka kuko ndibuka ko naravyaye abaganga bonyene muri Rwakarede navyaye umwana mwiza umwana w'igitangaza abaganga bose barahamagarana ndibuka barabwirana bakabwirana ngo nimugende muri sare runaka havutse umwana w'igitangaza umwana w'umuhungu w'igitangaza umwana mwiza ku buryo abagenzi bo mu grand sœur wanje baraje kundaba nibo bamuhamagaye ngwino uraba umwana w'igitangaza ko banyita bebe ngo beba vyaye umwana w'igitangaza kandi uko nyane babivuze nuko vyari byo byabaye mu grand sœur ndibuka ko yaciye agenda
arankoreshereza ishugwe rimwe abapapa bahaba mama babo iyo bavyaye, arangurira ibintu muri magazi imwe abantu bose bemera yitwa Ryan, aranzanira ibintu aryohewe, nukuri bigenda neza. Ariko acama kondisyo arambwira ati uyu mugabo rero muzosubirane, ugira usubire kwiga ibintu nk'ivyo. Ndasubira ndiga, umwana arabaho, umwana arakundwa muri famille cane cane. Mu nyuma rero bene wacu bamaze kugenda niho umugabo yagarutse aronka place yindi, araza turasubira kumvya sengesho narabwiye ati Mana uyu mugabo mvyaranye nawe sinzosubire kuvyarana nundi mugabo ari bazombera umugabo. Agarutse naramwakiriye kuko nta bintu by'ububanzi narinzi, ndamwakira ndumva niwe mugabo. Arambwira ati tubane, ndabibwira muhira baranyemerera, ndagenda rero ngenda ku nguvu, turabana uko tubanye uko camvyara muri 2002 umwana w'umukobwa akurikira wa muhungu. Mu rugo nk'abakobwa hari igihe tugenda dufise ibintu twiteze mu rugo. Uri umukobwa witeze urukundo ku mugabo, witeze ko umugabo akubera nka papa, nkanje nari nabuze papa kiri muto, akubera nyene umugenzi, akubera vyose. Ariko jewe realite yanje nari nzi nashise mu rugo nsanga siyo. Wa mugabo arambera umugabo kabisa. Ambera umugabo arankorera ibintu novuga kwisi ntari bwabone, kuko papa wanje na mama wanje sinigeze ndababona papa kubita mama cyangwa ngo amushwanire. Nta munsi numwe papa yarinze apfa ntabonye papa ashwanira mama wanje. Ariko nshitse mu rugo rero sanga nibindi bintu, hari ukundi kuri. Ndibuka ko naravuze ati mbega Mana niko rugo nagiye. Ntangura rero kwibuka bimwe muhira bambarira, ntugende kubana n'ujya mugabo, ntugire gute. Ntangura kwibuka vya bindi vyose, sanga umugabo bwabo bundi hari igihe umuntu muba mukundana, ariko je sinagiriye amahirwe yo kumumenya menye uko ameze, kuko nari umwana atava muhira, nari umwana yaguma muhira. Nta bintu by'ububandi bw'abagabo narinzi, nta magafi, kuko nari narakuze ntabona kuri papa. Rero ngiye mu rugo nsanga rero umugabo wanje n'umuntu ari bindi bintu. Mbega no babwira ngo ibibi vyose bibaho kwisi yarabikora. Kujya kuntu yambwira tugende tubane, nibaza ko nawe atari tayari yuko twobana, kuko yarankoreye ibintu ndi umwana muto, nkarabi ibintu ari karankorera. Nari mfise deja uyo mwana abana babiri, ukabona ko uramaze kubona umudamu mu rugo afise umugabo ariko akabaho nk'umudamu yapfakaye. Kuko we nimba duhaye ayo mahera ya rasyo akariha niyo nzu by'ababiheze, ari abana ntibasubira kumubona, ari jewe sinamubona. Yarakora akaja ku kazi, yagenda mu gitondo dusiga turyamye, akagaruka kandi asanga abana baryamye. Jewe ko munari umudamu nyene narihangana nkamurindira. Ariko nsubiye inyuma ho naza narakiriye agakiza nakakiriye muri 2000. Umwana wanje wa kabiri namuvyaye narakijijwe. Zagenze gute, wakijijwe gute, watanguye bon agakiza kanje kugira nkizwe nari mfise petit sœur wanje, twarakunda indirimbo za Apollinaire cyane, Apotre Apollinaire, ego kandi uyu musi niwe pastor wanje. Rero arambwira ngwino tugende, hari mercredi arambwira ngwino tugende muri Vivante, hariho indirimbo za Apollinaire ni wabari kararirimba. Turagenda, c'était mercredi muri Louange. Tugiye numva bararirimvye indirimbo zirankotse ko
sinkoze ko indirimbo bagira aho bahamagara abantu bakizwa nisanze nagiye imbere ndagenda gukizwa kubera indirimbo ko numvise amajambo y'indirimbo yari kwarubaka ubuzima bwanje ariko aravuga kuko papa wanje yari yarapfuye mama wanje go yarahari ariko numva nisanta ndi jenyene numva ko ndi jenyene ariko rero kubgayo majambo nkumva umengo harundi muntu akunda harundi muntu hewe bya bindi byose wari ushaka kuri uyu muntu harundi muntu abifise kandi wabitanga neza numva ico kintu kirankweze ndakizwa. Ni indirimbo iyihe mu ndirimbo za Apollinaire iyo yagukoze ko nyene ukumva woshiduka ukava mu ntebe ukagenda imbere gukizwa ni yahe? Apollinaire yaririmba indirimbo nyinshi ndibuka nibagiye yari indirimbo yerekeye urukundo ku rukundo rw'Imana nivyo noba nibuka yari indirimbo yerekeye urukundo rw'Imana numva bwa bundi harundi muntu akunda harundi muntu afise urukundo harundi muntu yoguha yoba muri place ya wa undi wari wifuza ko abamo akaza kaguha urukundo wari wifuza numva rero ndasunitse kugenda gukizwa nibwo nakijijwe mbandanya uko mugakiza nsenga ndibuka ico gihe apotre Apollinaire ico gihe yari Apollinaire ntiyari bwabe apotre yaciye abwira abaririmbyi arababwira ati nimugende kuri aba bantu bakijijwe haba umwe wese aba nk'umumarene agira suivi ico gihe haje umuririmbyi umwe yitwa Sophie uyu munsi ari muri Belgique yarambereye umugisha niwe yabaye yangiriye suivi mu gakiza kanje akankurikirana kugeraho nanje mbandanya agakiza rero nababwiye ko ivyo bintu byose nabibayemo umugabo ambabaza ntamubona ankorera amakosa aho nari natanguye no gukizwa ntanguye kumenya ukundu wariwe vya bindi byose nari niteze kuri we hari undi muntu ashobora kubima ivyo rero bima kumva ntekanye ndibuka ko muri 2000 mpejeje kuvyara umwana w'umukobwa yarafise 4 mois nakijije muri 2000 maze rero kuvyara uwo mwana nakijije ego navikije muri 2000 uyo mwana w'umukobwa wanje wa kabiri namuvyaye narakijijwe muri 2000 numva ndananiwe nurugo numva birananiye numva biranduhije numva nta bushobozi mfise bwo kubibandanyamo ndibuka ko ico gihe narifise abavandimwe banje barambwiye ati raba ingene uhunga umugabo ko aho narifise agakiza barandonderera itike ndibuka ico gihe ko nagiye muri Zimbabwe mfise abo bana banje babiri tugiye kurondera visa yo kuja Londres kugira mpunge kuko nari numva ndushe ndagenda ngeze muri Zimbabwe shitseyo hari ikintu Imana yanyibukije kuri Yona igihe Imana imutumi ni newe kubw'abanyabyaha kubw'ivyaha by'abantu bavyashitse ku Mana Imana iravuga ati Yona genda ubaburire genda ubabwire ariko Yona wewe ahitamo kwigira itarushishi kandi Imana yamubwiye ajini newe kubw'ivyaha by'abantu b'Imana Imana yarabakunda malgré tout ivyaha yarabakunda nanje ndibuka ko ico gihe narahunze ndamuhunga umugabo ariko ngeze Zimbabwe numva Imana iranganirije ndi Zimbabwe nagiye ngomba kugenda hanze ngeze Buraya ko bamengeze Zimbabwe sanga ahubwo Imana intwaye hajya kugira rero inganirize inankuze no mugakiza kuko numvaga ndamuhunze uyo mugabo nari nabaye nka Yona nari namuhunze pe ko numva ivyaha vyiwe binduhije
shitse Zimbabwe niho hantu nakuriye cyane mu gakiza. Shikira hariya Imana impa umuryango w'abantu bakijijwe, ndibuka ko ariho hantu namenye n'umuhamagaro wanje. Sanga ikumbi Imana yamamagariye kuba umusenzi. Ndi ngaho nahuye n'ibintu ya ntuze yo kujiburaya, Imana ifise ingene ikorera ibintu nyene vyose irabikura iravyica. Ahubwo ntangura mu byo gusenga no gukorera Imana. Nagiye umwana wanje wa kabiri afise amezi 4 mois. Wagiye umugabo yari informe kugiye? Ego umugabo naramubwiye, ndamubwira ndagiye, mugabo sinamubwiza ukuri, ndamubwiye hindagiye, turagiye Buraya, nitugere tuzogutumako. Hama yumvise ngo ego bazontumako, kandi aho umugabo wanje nta nivyo vyamubwira, nta nakimwe. Ofete we yabona kumengo ahubwo ndamuhaye umwanya yo gukora ivyo yishakiye. Cette fois-ci nta mugore, nta bana, ahubwo nimugenda, ahubwo mwari mwaratevye. Urumva nivyamubabaje bimwe vy'abandi abagabo bababara bakumva, ahubwo wamengo wewe araruhutse. Turagiye muri Zimbabwe, dushitseyo niho nyene nakuriye, ndakurira Imana irankuza, ndakorera Imana. Ndibuka ngeze ahantu nukuri nakuze mu buryo bw'imwemu, ndi gukorera Imana. Haragera ahantu jewe ubwanje numva ndabwiye umuryango ndashaka gusubira inyuma. Urashaka gusubira inyuma? Entre twaraganira n'umugabo kuri telefone, abana gute, mumeze neza? Ego basi. Umaze kingana gute? Twagiyeyo muri 2002 tugaruka 2004, namaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 Imana yarankoresheje, ndakura, menya gusenga, menye Imana imvuga ko nk'umugore mu rugo, menye Imana ishaka ko, kuko ico gihe naraba inyungu zanje, ariko ico gihe Imana inyereka ko inyungu zanje ndiko ndashaka bya bindi abamama bose, abadamu bose bashaka, si Imana ishaka. Imana numvira mbwiye ati ahubwo subira i Burundi. Ndabwira umuryango ntiwavyakiriye neza, ariko kuko Imana yari yaramaze kuvugana nanje, ndababwira ati ntegerezwa gusubira inyuma. Ndibuka ko nagarutse rushengero nakoreramo ibikorwa by'Imana, barababaye cyane, ariko barambwira ati uragiye gusubira ku mugabo nugende. Barampezagira, ndagaruka, ndaza, umugabo aranyakira, famiye muhira, mama yarakiriho aranyakira, ndasubira ku mugabo. Shitse niho nyine famiye yamubwira ati none uyu mudamu aragarutse, murashobora kubandanya mu banuko. Nibwo rero umugabo yavuga reka dukore mariage. Riga turakora mariage 2004 nyene nkigaruka, biramera neza. Ariko ku je numvaga ati kumbure nyene yarahindutse, ariko ngarutse nsanga ni kwa kundi nyene. Ariko ko Imana yari yarankujije, yaramaze kumbwira icari c'umugore mu rugo, n'Imana ishaka ko umugore mu rugo, ndavuga ati bwa bundi uyu mugabo ashobora guhinduka ku bwanje. Reka ivyo ncamo vyose ndavyihanganire kubw'intumbero runaka. Noneho ntangura kuvuga ati ahubwo reka nsengere uyu mugabo kugira nawe ave mu vyaha, akizwe. Ariko nari narasezeranye Imana, ndayisaba ndayibwira ngo Mana umfashe, sinzogwari kubw'umugabo wanje. Nukuri ico kintu Imana yarakindinze, n'ivyo yakora vyose Imana yarandinze. Sinzi ingene yavyikoreye Imana, sinzi ingene yavyikoreye, ariko kuko ari Imana, burya Imana iratuzi, tubona mu mitima. Rero irandinda umugabo wanje, malgré ivyo yakora vyose Imana yaramuprotege, iramurinda.
nta bigora yikeza akora muri aronka muri ivyo bintu vyose yabayemo, natwebwe uko nyene nta kintu na kimwe cerekeye ngo novuga ngo yazanye mu muryango cerekeye ingwara, nta na kimwe. Imana iratuzigamuko kuko ariko hari umugore ari ahantu ku mavi nari namaze guhindura, ndavuga ati nta intambara yanje kumbe siyo kugwana mu mubiri, ahubwo niyo kugwana mu buryo bw'impemu. Menye ingene ngwana intambara, ndabaho muri ubwo buzima ariko nkaguma mpagaze kuco Imana nayisavye, ndabaho muri ubwo buzima. Ndibuka ko umugabo wanje ngira mvyara umwana wa gatatu, kugira rero ankomeshe ampime yaciye aja mu idini ry'abamizirma aho yari mu bakatolika acaja mu idini ry'abamizirma kugira rero ankomeshe neza neza. Ico gihe narababaye, twaba mu rupangu mu Nyakabiga ahantu hari abamizirma twari dupangiye. Rero aho hantu akaca ba influence nabo bantu, arabijamo pe. Ndibuka ko igihe cyose avyutse saa 11 ngagiye gusara, nanje naca mvyuka nkasigara nsenga, nkavuga ati Mana ibi vyovyo uravyemeye navyo kaje mu bamizirma, nofuma mbona ari mu katolika. Harageraho rero hari ibintu abamizirma bagira ngo ni Ramazani, barafunga. Umugabo wanje rero akaca afunga. Rero iyo uri mu mizirma ukabana n'umugore atari mu mizirmani ntivyemerewe kujya gutekeye muri kijya gihe cy'amafungo. Ndibuka ko abo ba mama barambambonye ntashe baca bambara ati gute umugabo wawe ari mu mizirma nawe ukijijwe akavyemera. Je ndababwira hisi ntabwo ari mu mizirma, ntugera kijijwe ujya so mu mizirma. Rero ivyo amajambo nababarira akabababaza kuko narababwira ati sivyo, arababaza. Rero baca bashaka kundoga kugira mfe azane umugore wo mu mizirma. Ndibuka ico gihe Imana irabimpishurira inyereka umumama muri abo nyene babimbwiye azanye uburozi, abuhaye umuntu twabana abume. Nabona inyama musahani, Imana inyereka uwo mumama afise inyama, uwo aziha umuntu w'umupapa twabana mu rupango, ariko mba nababonye za nyama zirameneka hasi. Ndibuka ko ico gihe naciye ndagwara, ndagenda kwa muganga barabura ikintu na kimwe ngwaye, ndagenda kuri SOS barabura malaria, ndagenda muri polyclinic ahantu hose ndapimisha ikintu ngwaye na kimwe barakibura. Ariko uko imisi ngenda ndemba, yari muri 2010 ndaremba. Ndibuka mpamagara umumama w'umusenzi yitwa Evrine asengera muri Guérison des âmes mu Nyakabiga. Ndamuhamagara ndamubwira ati ngwino usengere jewe biranse. Araza aransengera. Uwo musi nyene nasengeye nari naremvye meze nabi, numva ko ngiye gupfa. Akiva mu nzu wa mumama wo mu mizirmani yakora vya bindi araza arinjira asanga njyamye mu ntebe ndende, kuko ico gihe nta n'umugabo nari mfise n'ivyo vyose urumva. Asanga njyamye mu ntebe ndende arandaba ndemvye. Ikintu yavuze ati bye uko nyene ngo ndagiye bye. Nyene yabona ko ivyo yakoze vyashobotse. Ndibuka ko uwo munsi naraye nabi, mu gitondo mvyuka neza ngira mpfe. Umugabo niho yagize ubwoba, hari nundi muntu muhira umuntu ambwiye ati fata umuntu mutwari kwa muganga arapfuye. Twirutse kuri polyclinique namaze no gukanya. Shitse kuri polyclinique umuganga we nyene yarambonye acaranyirukankana muri urgence acantera serumu ubwo nyene. Ndibuka basubiye gupima malaria baca baratora ya malaria kandi bari bayubuze ava
iryo joro mu mama niho yari yarayansengeye uwo ya malaria baca barayiroha baca baramvura ndakira Imana ari kinyereka ko ari wa mu mama yarakoze ivyo bintu byose yashaka kumva nyuma yaho mpita nsaminda y'umwana wa gatatu saminda y'umwana wa gatatu indi kuze noneho barabaza ngo mama wawazo mama babaza jakana kanje gato ikagakobwa kari kafise 10 ans neva mama wazo vyarajya umwana ntavyo yarazi umwana wa neva ntabazi umbe umuntu ndamubona numubanye mama acaramubwira umunsi umwana nzovyari mugahare kandi kana bari kumwe kacikaraza karambwira ngo wa mutante ne wahadi yabajije Keti ngo mama azovyara ryari Keti yabimubwiye ubwo nyene akibimbwira numva umutima uramvuyemo canagura gusenga kumbe no kuri eglise hari umumama twasengana nawe Imana yabimweretse barampamagara baransengera basenga mvyaye naho nyene nagize intambara nyinshi ariko avanye neyo kuvyara aho hose namasenga mbwira Mana uyu mugabo ndamusengeye ironka gakiza Mana ndamusenga nari maze hafi nk'imyaka nk'indwi cyangwa 8 narasenze Imana narayibwira ati umugabo wanje akizwe ariko nyene ndagira isezerano ndabwira Imana ati Mana nzovyara umugabo wanje nzogende guhezagiza umwana wanje umugabo wanje yarakijijwe nyuma yo kuvyara ndagira ibigeragezo Satani arantera kuko yarazi Imana igira inyereka imbere arantera naho nyene ariko araneshwa ndibuka ko naragwaye marademo ngwaye bansubiramo operation kabiri ndakira rero mwari anniversaire y'umwana wanje wa mbere aragira anniversaire umugabo wanje yari umuntu ntiyaba muhira umwana wanje akwijije 18 w'umuhungu arambwira ati mama ndashaka kugira anniversaire nziza kandi ndatumira abantu b'abakozi b'Imana yari umuririmbyi wa mwana wanje wa mbere w'umuhungu kuko ahantu hose nagenda twaba turi kumwe mu masengesho ahantu hose avamo umukozi w'Imana rero agira anniversaire arambwira ngo natumiye abarongozi bo kuri eglise ndamubwira ati okay cha ndabwira papa wiwe nkuko amenyereye yazaca ataha aramubwira ngo ndamubwira ati kugiye ku kazi gukora umwana n'umusara afise anniversaire rero kandi yatumiye Pasteur Marc yatumiye Apollinaire ico geni yari bwabe apotre yari representant regale yatumiye n'abandi bakozi b'Imana Pasteur de papa mudamu n'abandi barongozi bo kuri eglise aranyankira ngo ibintu mushaka nabibahaye ngo je ndagiye ku kazi ndamwinginga ndamubwira ntiwamba bariye kweri ukaguma ngaho nyene Imana iramukoreramwe aremera aguma ngaho aho gaca hari hasigaye insomene konja guhezagiza umwana nari nkiri mukirire araguma ngaho umwana wanje w'umuhungu ntiyanamubona nta nubwo yarazi ko n'umwana wiwe nibikorwa mu ishengera akora nibiki nta na kimwe Satani yari yaramuzibi yari yaramufashe amufata nasingene no kubwira ntiyitaye ikintu na kimwe muri make nta kintu na kimwe we atanze iyo ratio akariha niyo nzu by'ababihetse nta kindi kintu nije nabaye umugore kurera abana kubahindero kuko nabona ati umugabo ko vyamunaniye reka rero nanje nk'umumama ndahabe mu rugo indero abana babona jewe abana babona mama papa yagenda mu gitondo abana baryamye akagaruka mu ijoro abana baryamye uko imisi yakabaye uko imyaka yakabaye bakabona mama ndahaba Imana iramfasha nukuri abana umwana wanje daboho wifura arankundira abo umukozi w'Imana subiye inyuma akiro mu miziruma nyene atarakizwa yarabwiye ati rero uyu mwana w'umukobwa twaragabuye wowe naraguhaye umwana w'umuhungu wowe uzo waramutwaye mu bakizwa akanako
kanje kagakobwa nzogatwara mu bamizirmani ariko nyene nari naramaze kumenya ibanga ry'amasengesho ndavuga turahumba satani nta mwana wanje azoja mu bamizero umunsi wa anniversaire yagumye muhira abakozi b'Imana baraza umwana araririmba arumva ati bwa wundi fise ubutunzi bumeze uko mu muryango wanje sindabime nibaza ko ariko yibajije arahaguruka aragenda kuvugana bijambo nk'umuvyeyi aravuga ati twumva aravuze ngo kadongira mpumwana nuko nzomukurikira hasengera. Wow. Nari muri salo turi kumwe n'abamama ko nari umuvyeyi baza abantu bose bakoma induru baraza muri salo arakijije papa Kevin je muri ico gihe sinavyumva ufite nabaye nk'utangura kwiyumvirira ku Mana ndavuga Mana bwa wundi urumva bwa wundi muri ibi bintu vyose wari kunyumva wari kuranyumva imico nari naragusavye ngo umugabo akize uragikoze iyi myaka yose arakizwa bukeye dimanche arambwira ngo ndagiye gusenga ndetse nari bwatangure kugenda ko nari nkimurikirire ngo ndagiye gusenga aragenda umwana wanje w'umuhungu acaraza ngo mama ngo bahamagaye abantu bihana ngo papa yagiye imbere kwihana ivyo uvuga nivyo ngo yego yagiye imbere kwihana ndashima Imana dimanche kurikira turagenda turahezagiza umwana tigenda neza turamuhezagiza umwana turaza turi mu gakiza ariko nyene byabaye urugendo runini uri hari ukuntu satani aba yarabosha umuntu je nicaye rero numva umengo ngo yakijije ko kandi uvurema nk'abadamu bafise abagabo bakijijwe hari gihe bibaza ngo umugabo kakijijwe ndeka nicare rero ndibame kumba ahubwo nukuba amaso ukagwana kuko hari ukuntu satani yari yaramuboshe je mu gukizo kiwe numva umengo birarangiye induru bya bintu byose turagiye kumbe gwari urugendo rundi rushasha kameme ngira ntangure ahubwo rero Imana ibone rero kagakiza kanje namenye n'umugabo ubu yakijijwe ubu nusubira kwita umugabo umupagani ubu arakijijwe turabandanya muri urwo rugendo ariko ndashaka gushimira Imana ntivyari vyoroshe ndibuka ko ico gihe narumva umengo norikura ko naravuga ati Imana gakiza yarakaronse ubu naho kandi ariko nkumva Imana irambwiye bandanya rimwe Imana imucamwo ararota arambwira ngo narose ngo Imana ngo inyereka wewe umeze nk'umuntu ari urabona nko kuri frontière hajya muri pafu ngo we wicaye ahantu kujya umeze nk'umupafu ngo uri kurahava amaviza d'entrée abantu ngo rero aho yari yarakijijwe ngo je nari ntonze inyuma y'abantu ngo hari abantu benshi sinzi y'abantu ngo ariko nari inyuma ngo mbona ko ntashobora no gushikirwa ngo wewe ngo urambona wicaye aho hantu ngo ucuntuma ko umundi mu police ngo ngwino ngo baca barankura inyuma y'abantu bose baranzana ucunkubitira visa d'entrée ugakibimbwira ndavuga Mana harero urambosha visa d'entrée y'ijuru uyiteze kuri jewe y'umugabo wanje haha rero Mana nta wundi wo kunshoboza nyuma y'agakiza yarankoreye amakosa arankorera amakosa nibaza ko yakijijwe ariko arankorera amakosa nashaka kubivamo Imana ikacimbwira terega ndibuka umunsi umwe nasezeye n'umuhungu wanje mukuru ubu yiga mu Rwanda muri university ndamubwira humva nari hanganye hari kubo hebiranse
yarambwiye ijambo arambwira ati mama ubu hageze ko nanje nubaka ariho unanirwa mama oya komeza bien sûr turabizi ko wihangana ndabizi cyane nta gishasho uri kurambwira hari n'igihe dukora ibintu abana twibaza ko abana bacu batatwumva batabibona kumba abana barabibona ariko bakinomera sinari nzi ko umwana wanje amakuba naronse ayazi numva umwana wanje w'umuhungu arambwiye ati mama ndabizi kombye wihanganye ariko kandi ihangane n'ubu umwana akimbwira ivyo aho na famille imbarira ati umva rero tukubwire genda urondera inzu tugupangire wibane ufise abana bane nari nza navyaye abana bane wipangire uba mu mahoro warihanganye umugabo yararonse agakiza iyo ni afere yiwe n'Imana ariko ndibuka uyo munsi nanje numva umengo yego kabisa kuko numva uwo munsi narakoze isengesho ntazopfa nibage nabwiye Imana nkumva ndakubwira murabizi ko ndumu kandi urabizi ko ntari Imana isindi Yesu yihangani abanyavyaha haremera araja kumusaraba kubw'ivyaha vyacu jewe ndumu kandi mfise umubiri mfise inyama ndarusha numva Imana irambwiye ati kurushe kandi iyo arico cari co gitsibo cawe ubwo nyene numva Imana inzaniye ya ndoto umugabo yambari karije namuhaye visa d'entre Imana imbwira ati ico nico gitsibo candabwira ati okay ko ari iryo nyishu mpaye impa rero no gushobora nukuri ndibuka ko Imana yarampaye irampa imbaraga zishobora kwihanganira umugabo wanje nkamusengera ikintu kintwenza muri ivyo bihe vyo kuruha Imana yaranzanira abandi ba mama bafise ibibazo bakaza je kunyiturako banzaniye ibibazo nanje ndiko ndaca mu bibazo ariko bambona hari ukuntu Imana idufuka bambona bakabona ko ndo mu mama pe yibereyeho neza atakibazo yifiti bakaca baza bakambwira muri ico gihe ariko arambwira ibibazo vyiwe nkaca mu mutima nkabwira ariko Mana ivyo ko ndiko ndacamo ibiruhije birusumba n'ivyiwe nk'ubuse ndamubwira iki ariko nkumva Imana irampaye amajambo yo kumukomeza yo kumubwira katarekura akomeze abandanye agwane aho nanje ndiko ndacamo bikomeye nkamubwira ati bandanye nturekure ikanzanira urundi ariko rimwe ndabwira Imana ariko Mana kuko unzanira aba mama nanje mu bihe ndiko ndacamo kuko unzanira abantu aba mama kandi hikuza kumbwira ibibazo vyabo rimwe ndumva ndatahuye ikintu ndavuga ati narashavuye ndabwira Imana ubu je numva ko nzogira ministeri y'aba mama kuko aba mama hari ibintu bacamo mu nzu mu ngo bikomeye cyane ico gihe numva ko nahakuye umutwaro kuvuga ati Imana kandi ndiko ndagisengera ndakeneye kugira ministeri y'aba mama iyo ni kintu ndiko ndasenga saba Imana kuzogira ministeri y'aba mama aba mama baraca mu bintu byinshi bikomeye mu nzu nkajewe ivyo bintu vyose naciyemo ntakubesha pasteur wanje nta musi nomwe nigeze ndamurondera ngo ndamubwira ivyo ndiko ndacamo ni ku mavi wewe nyene urabisengera nagumye ku mavi uwo mubabara ku gahinda nta muntu numwe yigera abona mpinduka narabandanya nkasenga narabandanya nkakorera Imana umugabo yaraye akoze ivyo nkorera mu gitondo bamaye programme yo kurongora amasengesho narazinduka kandi nkakorera Imana numva ko ndabinezererewe nkumva ati Mana kuko ico gihe Imana yarantaho jambo yarati nta wundi muntu ashobora kuzuza vide yawe atari jewe ico gihe ndihereza Imana ndayibwira ati Mana ngiye kugukorera mu bikomeye kuko tugiye kuraba intumwa zakoreye Imana mu buryo bukomeye rero hari gihe abandi hari gihe twibaza ko ukorera Imana vyoroshe urugo rwanje rwabaye ikintu kinyegereza cyane Imana gusumba ibindi bintu vyose kuko numva ibi deja okay nuko bimeze
rero hari uwundi muntu akomeye yonshoboza kubirengera ahubwo reka uyo bari wo ndamwumirako sindakubesha numvaga afise amahoro n'umunezero ivyo nabagamwo harageze ahantu numva ndabirengeye nta n'agaciro nkibiha kuko Yesu yari yarafashe place muri jewe ikomeye cyane kuburyo ibindi byose byamera nk'ibiza bikubita kuri beto nari nuzuye narabirengeye havuga ati hari ahantu hari aho ndikondaje ibi ni ivyisi hari aho bizohe birafise iherezo yavyo rero jewe nta mwanya nkeneye guta muri ibi reka nkora ico nategerezwa gukora nk'umugore mu rugo hama nkomeze urugendo rwanje kugera umunsi w'iherezo. Isaha turiko turavugana none bimeze gute yarakese umwami n'umukiza neza barahagaze nibaza muri sheme ya uyu munsi ivyara amarira Imana yabihinduye amariba. Amen. Amen. Nukuri hari ibintu tubona ukiyumvira ati none ibi nivyo cyandiko ndarota. Nukuri Imana tujuri dukoreye ikintu hari igihe tuvuga ati biraturengeye kuko uyu munsi umugabo wanje arasenga ni responsable w'abana ubu arandusha nanje ubu aba yabajije abana aba yagiye mu madevoir y'abana aba yabyutse kuraba abana aba yababwiye kwisho aba yagize gute uyu munsi umugabo wanje arakorera Imana mukuri no mu mpwemu uyu munsi umugabo wanje ariga inyigisho yaranka ibintu by'abakizwa ku buryo yaranaje no gusenga akaza kantuka kambwira ibintu by'abakizwa ko ibi kandi aho yaranakijijwe no senga ariko uyu munsi araciye bugufi uyu munsi nukuri ndamuraba nkavuga ati ariko Satani urabona ubu butunzi bwose bwari muri uyu muntu wari warahishije wari warashatse ko abupfana rero nukuri uyu munsi turicara n'umugabo tukaganira tukavugana iyindi misi ntivyabaho amafaranga y'inzu nayasanga ku meza na rasiyo byose uyu munsi turicara akambwira ati vyagenze uku uyu munsi reka dusengwe reka tugire uku uvyumva gute mbere ivyo bintu ntivyabaho ubuzima bwacu kuvuze nyene aho Yesu ashitse ivyaramarira bicika amariba nyene. Turabashimiye cyane bakunzi ba Burundi Gospel TV mweko muradukurikirana mubandanye mudukurikirana kandi ku biganiro byacu kugira ngo mubandanye mwumva ico Imana ivuga ku buzima bwacu. Shalom shalom.